Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yakoze amakosa akomeye cyane kandi akaba yarahenzwe, none akaba amaze gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cyane, aho benshi babona ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mpfiro, aho babona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera abarundi biteye ubwoba kandi birababaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibikorwa biteye isoni ku gataka k'u Burundi, ariko bikaboneka ko ataco bimubwiye atanico bibwiye abategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD, ariko abarundi batari bake bakaba bavuga ko bagiye gufatana mu nda amaze bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amakosa akomeye cyane ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kubona ahendwa akugara imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda ni ibintu bimaze guhombya igihugu c'u Burundi amahera atari makeya, kandi akaba ari ibintu biriko birahombya abanyagihugu bato bato babona neza ko batereranywe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakosa ariko arakora ibindi bihugu biri kugenda bibyungukiramo ku rugero rukomeye cyane, kuko nka Tanzania CNDD-FDD yirirwa ivuga ko ari umuhetsi wabo, biraboneka neza ko yagiye yungukira bikomeye cyane mu makosa yakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imipaka yose Uburundi buhana n'u Rwanda, ariko Tanzania yo igahita ifata ingingo nayo yo kugurura indi mipaka yiyongera ko yari isanzwe yuguruye hagati y'u Rwanda na Tanzania kugira ngo urudandazwa rukomere cyane hagati ya Tanzania n'u Rwanda, ibyerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakorera inyungu z'abanyagihugu bato bato, ahubwo areba ku nyungu ziwe z'akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Nta makuru menshi tuza kubabwira kuri iyi ngingo, aho tuza kubereka amakosa akomeye cyane yakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ikibi ariko arakorera abarundi. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho mu gihugu c'u Burundi hariko haribonekeza itorwa ry'ibiziga rihoraho, kandi bikaboneka ko intwaro ataco zikora kugira ngo hamenyekane ababa bagandaguye abo bantu, ariko mu by'ukuri abahinga batandukanye mu bya politike bakemeza ko ariyo ntumbero CNDD-FDD ifise, kandi bakemeza ko ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi byose byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ko nta gitunguranye kirimo. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bavuga ko matora yimirije imbere ata murundi n'umwe azongera kujya inyuma ya CNDD-FDD kubera amakosa akomeye cyane bamaze igihe bakorera abarundi. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ari kuvugwa mu mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko CNDD-FDD ikaba yarakoze uko ishoboye kose kugira ngo uwo mugambwe iwake umushingamateka Gatorwasa. Biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abona neza ko yongeye guhiganwa n'umushingamateka Gatorwasa byanze bikunze atane muntu umwe yabona umujyi inyuma, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamuzimanganye muri politike y'u Burundi. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku murundi wanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi
mu gihe Burundi bwirirwa buhimiriza impunzi guhunguka, ariko biraboneka neza ko abahunguka batariko baroroherwa mu gihugu c'u Burundi kuko bari gufatwa bagahita banyuruzwa abandi bakicwa. Ibyerekana neza ko iyi leta naho yirirwa ivuga ko ari leta mvyeyi, ariko mu by'ukuri atari leta mvyeyi ahubwo ari leta nkozi y'ikibi, kuko biraboneka neza ko ibyo iriko irakorera abarundi biteye ubwoba kandi bibabaje. Ngibyo tugiye kubashikiriza, ushaka kuzajya bamwe mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube, ukaba utarakanda sabone cyangwa subscribe, kandaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Arsene Ntirubaza azira iki? Arsene Ntirubaza ni umurundi w'imyaka 33 ava muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura rirare. Arsene arubatse, ni umubyeyi w'abana babiri bakiri bato. Kuva agarutse mu Burundi mu mwaka uheze, Arsene Ntirubuza yakora ibikorwa by'uburimyi agashora ibiraya i Bujumbura. Inyuma y'imyaka hafi 8 y'ubuhungiro mu Rwanda, Arsene Ntirubuza yaratashe mu Burundi. Arsene yaratashe mu Burundi ari uko abajejwe intwaro bamwumvishije ko yotaha kandi ko atangaruka bizomugirako. Arsene yarizeye arataha, akora ibikorwa by'iterambere yizeye ko ico abajejwe intwaro basezeranye kiba ari ukuri. Yatashe abizi ko abahungutse bavuye mu Rwanda batama boroherwa mu Burundi, ariko ijambo ry'abakuru ryatumye yizera ko atakibazo azagira. Arsene Ntirubuza yarahagaritswe hirya y'ejo ku igenekerezo rya 11 Ndamukiza 2024 mu gihe yari avuye mu mirima yiwe. Ejo haheze Arsene yaramanukanywe mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dufise yemeza ko Arsene Ntirubuza yaraye mu gasho k'iperereza ku cicaro gikuru c'iperereza. Mu muryango ntibazi icatumye uwabo afatwa, bo bifuza ko nimba Arsene afise ico yagirizwa ashikanwa imbere y'ubutungane akisigura. Nimba ibyo yagirizwa bidafashe, barifuza ko uwabo arekurwa. Bimaze iki guhamagara impunzi ngo zitahe zagera mu gihugu, bamwe bakabaho mu bwoba abandi bagapfungwa iyo bagize Imana ntibanyuruzwe, nka Christophe Niyonzima ku Musaga ya Muyinga na Ngozi muri Myandagaro 2021, canke ngo bagandagurwe nk'uko byagendeye Ferdinand Kambayingwe batazira Kambayingwe mu Kirundo muri Munyonyo 2022. Iyo leta yihaye izina rya leta mvyeyi ikwiye kubyerekana mu ngiro, ariko biraboneka neza ko atabyo yerekana, ahubwo ko itari leta mvyeyi ahubwo ari leta nkozi iri gukorera abana b'u Burundi ikibi. Kubona leta ihimiriza impunzi gutaha ariko bagera mu gihugu bagafatwa bakicwa ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko mu gihugu c'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga rwose ataho bihuriye n'ukuri, aho abarundi batari bake babayeho mu bwoba bukomeye cyane kubera ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murwi umukenyezi yishwe akwiza abakenyezi 26 bishwe kuva muri 02 muri uyu mwaka mu Cibitoki. Terence Nahimana w'imyaka 42 yarishwe aciwe umutwe kuri uyu wa kabiri. Iryo bara ryabereye ku mutumba Rugano muri zone Buhayira ni muri komine Murwi intara ya Cibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uko yapfuye n'abamwishe ntibiramenyekana. Intwaro muri komine yemera ko hagiye kuba amatohoza. Ikiziga co yishwe catowe hafi isaha 2 z'ijoro z'uwa kabiri neza na neza ku gacimbiri ka Mataba, aciye umutwe kandi ari uko Imana yamuremye. Ikiziga ciwe cari cuzuye amaraso menshi, yicishijwe ibigwanisho bito bito nkakeka ko yicishijwe igipanga. Urabye kandi ico kiziga urashobora kuba yarasambanijwe ku ngufu imbere yo kwicwa. Niko bamwe mu banyagihugu bavugana agashavu gakomeye cyane. Uburyo yishwemo, icamwishe n'abamwishe ntibiramenyekana, ariko mu ntwaro muri komine bamenyesha ko igipolisi cyatanguje amatohoza. Abanyi b'uwishwe bavuga ko umuhisi yari abanye neza n'ababanyi, yahora yitwararika gusa kurera abana biwe bane, nta ngorane n'imwe yahora atera ikibano.
niko bamenyesha. Ikiziga ca Terence caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro by'intara. Kubw'ibiharuro ngereranyo bya SS Media Burundi, ibiziga bishika 26 biramaze gutorwa mu makomine 6 agize intara Cibitoke kuva muri 2024. Tumubajije ico kibazo, buramatari wa Cibitoke yamenyesheje ko abantu babiri bikekwa mu bwicanyi bumwe bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura, igisagara c'ubudandaji. Amatohoza arabandanya ku bundi bwicanyi, niko byatangajwe na Kareme Bizoza, ariko abarundi batari bake ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abanyepolitike batandukanye bakabona ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje. Leta ya CNDD-FDD yari ikwiye kugira ico ikora canke se abarundi bagahaguruka bakayisezerera, kuko birababaje kandi biranateye isoni kubona birirwa bahenda abarundi ko bari muri leta mbyeyi, mu gihe abana b'u Burundi bariko baricwa umunsi ku munsi kandi bikaboneka neza ko byose biba byagizwemwo uruhara n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bujumbura naho hatowe ibiziga bibiri byotowe mu ruzi. Ibiziga bibiri byaratowe kuri uyu wa kane mu gitondo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ibyo biziga bibiri bitamenyekanye byatowe mu ruzi Ntahangwa. Ni ibiziga by'abagabo babiri byabonywe ubwa mbere n'abacukura ubusenyi n'amabuye aho ngaho muri urwo ruzi. Byari biboshwe kandi nta mpuzu bari bambaye. Birashoboka ko abo bagabo babiri bishwe, bivugwa n'ababibonye. Ibyo biziga byatowe hagati ya karitsiye Mutaga Sudi iri muri komine Mukaza hagati i Bujumbura na Mutaga Noru muri komine Ntahangwa iburaruko bw'igisagara, ni muri zone Rohero. Umumenyeshamakuru wa SS Media Burundi yarahubonye ibyo biziga bibiri bitamenyekanye. Gushika mu ntango z'umuhingamo nta ndongozi n'imwe yari bwashike ahatowe ibyo biziga. Umupolisi umwe gusa niwe yari yarungitsweho kubuza abantu kurundanira muri ico kibanza, niko umumenyeshamakuru wacu yabibonye. Ababibonye bemeza ko ibyo biziga bibiri byari bifise ibikomere byinshi. Abanyagihugu bo muri ako gace bemereye SS Media Burundi ko ata muntu yabuze muri iyo zone. Kwibaza ko abo bantu biciwe ahandi ibiziga byabo bizanwa guhambwa muri ubwo ruzi. Abandi banyagihugu bibaza ko boba ari abasuma bishwe mu ijoro. Haravugwa ubusuma bwo mu ijoro bwimonogoje muri iyo minsi ku Mutaga Sudi. Ibyo biziga bibiri byahabwe mu itongo ry'abapfuye riri hafi ya Ntahangwa hafi isaha 11 z'umuhingamo kubw'abashinga intahe. Umukuru wa zone Rohero Fulgence Sindayihebura niwe yarungitswe gutunganya no gukurikirana iryo fubwa, ariko bikaboneka neza ko ibara ririko riragwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko haraguma hatorwa ibiziga kandi bikaboneka ko leta ataco bibwiye. Ibyerekana ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD nubwo birirwa bavuga ko bashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri bafise iyindi mana bakorera atari Imana abarundi bazi, kuko birababaje kubona mu gihugu c'u Burundi hari kuguma haba ubwicanyi bukomeye cyane kandi buteye ubwoba. Tuvuye kuri ayo makuru ajyanye n'ubwicanyi, amakuru yacu tabandarize n'ubundi mu gisagara ca Bujumbura, aho buramatari w'intara yahaye ingwi imwe ababa mu Katumba babangamiwe n'inyuruzurira kugira ngo bimuke. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yahaye ku munsi wa kabiri ababa muri zone Gatumba amazu yabo abangamiwe n'inyuzurira ikiringo kitarenze iyinga rimwe kugira ngo babe bavuye muri ico kibanza. Bahawe ico kiringo n'abafise amatongo n'abapanzi. Ingingo yatangajwe mu nama n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba. Iyo zone iri mu ntara ya Bujumbura urengero bw'u Burundi. Iyo zone ibangamiwe n'amazi kuva muri 2021. Hagiye gukorwa rusansuma rw'abantu bafise amapariseri mu Gatumba. Bazoca bimurirwa Imubimbi na Kabezi muri iyo ntara nyene. Abapanze amazu nabo bazoca bamenya iyo baje. Niko byamenyeshejwe na buramatari Desire Nsengiyumva imbere y'abaserukira intwaro n'umutekano. Yatangaje ko ibikorwa byo gushira mu ngiro iyo ngingo muri ico cice bizotangura ku munsi wa mbere w'indwi itangura. Amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo ntahengeshanya kuduga bigakora ku miryango myinshi. Muri iki gihe c'imvura nyinshi, umwigisha Bernard Sindayihebura
umuhinga mu bijanye n'inyubako n'ibidukikije aratabaza ku bintu byinshi bishobora kononekara kuva kuri Rusizi ntoya ku ruhande rwa Gatumba gushika Ikabongo intara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi. Ico gice cose kiri munsi ya 27,770 kizoba kiri mu mazi. Rero murumva ko ibizokononekara ari byinshi: inyubako, amabarabara, amahoteli, ibibanza byo gusoma akayaga. Niko yabwiye SOS Media Burundi mu kiganiro ciharisha. Kubw'umwigisha Sindayihebura buri mushiranganji mu byo bujejwe nk'akarorero ubw'indero burashobora kubona amashuri ashobora gutwarwa mu ntumbero yo kuyimura. Hariho ibibanza byo kwimuriramwo abanyagihugu byateguwe ku mpamvu z'uwo mwuzurira.